igice cya kabiri igitabo cy'itanguriro igice cya kabiri tanguriro igice cya kabiri Yesu nahabwa icyubahiro ku murongo wa 18 uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyine ndamurondere umufasha abafise Bibiliya heraheza bikwiranye umufasha bikwiranye ahubwo si byiza ko uyu muntu ijambo umuntu rikomoka mu Giheburayo hanyuma birafise umupfasoni nawe hariya nyene bamwita ngo ni Isha mugabo umugabo arafise irindi zina ngo ni Ishi kandi mu ntunge nta kwishiza kuvuga muri iki gice n'ubwo gihambaye iminsi y'amaganya wenyine Bibiliya ntiyerekana ariko biboneka ko yabayeho afise ingorane Imana irabiraba iti hari ikibutsi kandi n'iby'ukuri iyo umuntu ari wenyine haba hari ikibutsi Yesu nashimwe twagiriye ko no kubaha kaze mwese Yesu abaha umugisha Imana yitegereje rero ikibona ko ikwiriye kumuha uyu uwitwa ayishakiye Nawomi duzo ukuboko turamukanye Nawomi murabizi ko Mungu twarayaze iryo zina Nawomi naho ntabizi by'uyu munsi umuntu w'igitangaza umuntu mupore umuntu arengutse bose baca banezerwa n'abariko bararira bagahora tuvuga ngo n'umuhoza niyo siguro ya Nawomi naho Nawomi atekereje naho Nawomi aramugwaneza ngiyo kwibana wenyine ikimuhereza iranezereza Delphine kugira ngo yuzuze ubuzima bwa Nawomi Yesu nashimwe Mana ntibihenda rero icayongera aha muri kano kanya twirefere kuko dufise amuhabwa n'uhoraho urugo bo n'itunga umuntu yashobora kubihabwa n'ababyeyi mugabo umugore aciye ubwenge umuntu amuhabwa n'uhoraho kugira ngo isigure uyu murongo ni nkabo mbere sa n'uhereza ko iyindi niyiza guheraheza ntimukanguke muti ko anyarukije gabasha reka nyarutse hariho ikibituma
tuharihe kwiruka sivyo none siko gantuza none murababaye ko nyarukije ahubwo ubwire muti nyarutsa n'ingoga igitabo c'abanyefeso igice ca 5 abanyefeso bakwiranye mpere igice ca 5 ku murongo wa 22 umubano wo mu rugo rw'abakristo bagore ahereye ku bagore mugamburukira abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu umugabo ariwe niwe ki ishengero ry'Imana yigishije abashonje barusha kuko umugabo ariwe mutwe nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umwami waryo ariwo mubiri wiwe ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo aba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose muntize ugutwi mbega muranywe gira gutya gatoyi nawe ko muntu abapasoni mwazi gira kira Yesu abaheza umviriza rero umviriza kakaka Yesu abaheza cyane nuko chemura binure ni munda bose nta n'umwe yasigaye Imana bahugisha kandi munda bose nta n'umwe yundamye bose bariko baranda umviriza rero kakaka kugira ngo bize bigende neza nuko umupfasoni amenya igikorwa agiye gukora mu rugo umwanya uriho duhora tutogozora tugatanga n'utubatsi ariko dufatiye aho nuko umukenyezi amenya igikorwa agiye gukora mu rugo kandi abaciye ku ntebe y'ishuri hari icigwa c'uburongozi hari ico bita inferiorité na superiorité umuntu akamenya ati jewe ndavyo vyose nta n'umutwara nico gituma Sara mu kuvuga we yamuhaye intebe nini cane yavuze ngo umwami nyir'icubahiro yita Aburahamu umwami wiwe wewe rero utegerezwa kumenya itigariro byose aha nje n'umutwarwa kuri ibi uko wacerewe nkamwubaha ugaca ugenda rero uzi neza icyo kintu ko ari kigiye gukora ntibizogutsitanga rero kumwubaha no kumunamira uzomenya ko ari itegeko ry'Imana Yesu nashimwe kwiki gikorwa cyo kubana mwagikoze mwaciyumviriye mwaranagisengeye tsindagira iryo jambo ukavuga neza ko wemeye kubana n'uyo mupfasoni wawe cyangwa umushinga ntahe biguma byoroha kwahukana reka turi kumwe reka mbere na risoni ukwahukana ntikubereye Yesu arangika ayo majambo ava i Galilaya aja mu gihugu c'Yudaya hakurya ya Yorodani ishengero ryinshi riramukurikira abakirizayo abafarisayo baza kuri we bamugeza baramubaza bati mbega biremerwa ko umuntu yirukana umugore kubw'inyanduruko y'ikintu nawe arabishura ati ntawe urasoma yuko uhereye mbere na mbere Rurema yabaremye bari uburyo bubiri ikavuga iti nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bombi bakaba umubiri umwe Imana yamatanije umuntu ntaza kimaturo baramubaza bati none se niki catumye Mose agera ko bamuha icete cyo kuvavanura akamwirukana
arabishura ati Mose yabarekuye kwirukana abagore banyu uko imitima yanyu ikomantaye, ariko uhereye ubwa mbere hose ntibyari bimeze uko. Umuntu wese yirukana umugore we watamuhoye ubusambanyi akabira uwundi aba usambanye, kandi uwabira uwahukanye abasambanyi. Abigisha baramubwira bati by'umugabo n'umugore asangwa bimeze bityo, noneho kurongora n'ikigoyi. Kavuzwe mu byagezwe bya Mose, rijya ryari itegeko ryo mu gihe cy'ibyagezwe, ariko mu gihe cy'ubutumwa bwiza, mu gihe cya Yesu Kristo, mubana karamata. Dini y'ubu menshi n'aya mashingiro ariko ararondera guhindura ibintu mu biri imbere, baremeza icyo bita divorce, ko umugore ashobora kumva arambiwe kubana n'umugabo bakagenda muri etat civile bakabatandukana, ariko Bibiliya ntibyemera. Ikintu Bibiliya itemera ni kizira. Umuntu wese azobishiraho ibyo bintu mu ishengero rya Pantekote azoba anyuranije n'Imana, kandi Imana izobimuhora. Mbega turi kumwe? Mwamugararije mugomba kumwica, ashavuga ati basi pfa kuzanana basinyire n'akazi kawe. Nawe nyine urumva yabikoze kubera inkoni yari hejuru, bamwe bagora abarongozi. Rero ati jewe ndababwiye uwo bikora yo basambanye. Kirazira rero, nta mpamvu n'imwe yo kwahukana. Yesu nashimwe, Yesu ashimwe. Nta mpamvu n'imwe yo kwahukana. Iwacu jewe nari ndamuzi, n'umugore wiwe nari ndamuzi, mbere narabarongoye. Hanyuma umugabo baramubaza nk'uko tugira tubabaza, mbega turakubaza wowe naka mushinga ntahe naka, mbere mwitegure kuba wampera mikoro. Bampere mikoro kuko ntidusangiriye ngira ngo yindi irahari. Aramubaza nyamugabo ati wiyemeje kuzobana n'umugore wawe kuva uyu munsi kugeza ryari? Ngo kugeza atankoroze. Nukuri uko niko yavuze. Basubira bati oya, twibaza ko batumvise nabi, ni wacu hajya mu kavumvuga. Turakubaza mushinga ntahe nawe, wiyemeje kubana n'umufasha wawe kuva uyu munsi kugeza ryari? Nababwiye pasito, kuva uyu munsi kugeza umunsi azonkorogera, ankoroze bizoba biheze. Hari mu gihe cyo kwa Fumbere, ubutumwa bugitanguye, baragenda mu mubonano baramusohokana, baramubonanisha bati oya ishura kujya abandi bamwe bishura ngo oya je sinza kubesha. Acaragaruka, none muzobana n'umupfasoni wawe kuva uyu munsi kugeza ryari? Ngo kugeza umunsi atazoba nkorotse. Nababwiye ubihakana hakiri kare niyo ndahiro nimufata, no kuvuga ishengero ricari bare kumwe yigira ukwe wundi ukwiba. Iyi ndahiro niyo kugira ngo wewe nyine uvyiyemere. None ati byabaye kuri uwo muntu yahavuye bakorogana, baciye bahukana. Uwo mugabo mugabe shantangaje, uwo mugore nawe yarinda n'umukecuru ari muhiri wiwe. Twarabana jewe mbere nanga murongoye ari mukiriso wanje. Umva ntavuga ibyo nzi none. Iyi ndahiro habaye. Babampere rero mikoro ndababaze iki kibazo. Nawe kubabana none ndaryohewe, nakare wama wiroherewe. Nakubaza gushinga ntahe aishakiye nawe. Urabona ko Imana iguteye iteka ikugiriye neza, iguhaye icyo wayisabye. None iyi ngabire Imana ikugabiye ari we mupfaso, wiyemeje kuzobana nawe kuva uyu munsi kugeza ryari? Kugeza Yesu agarutse cyane gushika gupfa. Cyane ntabwo byinshi tuvuga, ibisigaye mweru aje hagati y'izo ndahiro, kuko ni ndahiro nziza kwiyemeza imbere y'Imana kuyubaha. Mbera Delphine nawe ndakubaza, mupfasoni Delphine,
nasinze ajyanye mazina kugira ngo nyarutse ndi mbere ya byabona bitatu mbere y'ubutatu n'ishengero ry'Imana n'abakozi bariragiye wiyemeje kuzobana n'uwo mushinga ntahe wawe kuva uyu munsi kugeza ryari Delphine Yesu aje hagati y'izo mvugo nziza uwo mwanzuro umufashe Yesu agushigikiye Yesu abahezagire rwose ikigazi mu sezerano ryakirije amaboko yose kandi turizeye yuko Delphine atazotsinda ku mushinga ntawe wiwe duze ukuboko nawe nawo ereka ishengero duheraba tugomba tubaho umugisha total hahirwa ubaha uhoraho wese akagendera mu nzira ziwe ibikorwa by'amaboko yawe bizogutunga uzonezerwa uzohirwa umugore nawe agomba abyare umugore wawe azoba nk'umuzabibu wama cane ari haruguru mu nzu yawe abana bawe bazoba nk'utugemwe twayaye bakikije ameza yawe muraza murabyakira uko niko umuntu yubaha uhoraho azohirwa hariho ikindi rero gikomeye uhoraho azoguha umugisha uva i Siyoni ugamuti amen mwumvise umugisha uva i Siyoni muvuga bukebuke nawe uzobona ibyiza biza kuri Yerusalemu iminsi yose uzoba umviriza rero ijambo rihambaye umurongo wa 6 mbere uzobona abuzukuru bawe cyane byo dusaba ababyeyi gupfukama dusaba ababyeyi baze Mana turagushimira igikorwa cyiza ukoze mu ishengero ryawe turasengera umwami uyu musore n'uyu mwigeme wateye iteka kuri uno munsi bari bahoye kuzigama ibanga bagumye ibanga kugeza kuri iyi tariki y'uno munsi barasezeranye imbere y'amategeko uzubaha ubushobozi bwo kwishitsa turasengera umwami ingo zabo bagiye kwinjiramo turasengera urubanza rwabo urubemo ushireho ibitariho aho uri mwami ubugeni utashemo bigenda neza turabasabiye umugisha uva mu ijuru imushushanywe igikigihe yamara muhinduke bose ubwiza imitima misha Bitunganye rwose
Yesu nashimwe. Hanyuma rero turi hano muri kino kibanza muhira iwacu kumuko ubwambere murakoze makazi umunsi wowe tubenshi ngomba guteka ijambo je kunga chanzanye mushinga ntahe pastori yego natakobe nyumva nakumva waranyiyumviye ko utumbere irembo ry'iwanje warashyize ndakwakira uraganira za n'ubu mbariyeko abana barashimanye nuko muhiye uti kandi turi kugusaba umugeni abacyinsete urataha udakeye na kabiri ndabona uragarutse ab'inzobe n'abirabura none rero we yobivuga neza baza kumenya ko yabaye we tugire amahoro ya Yesu. Uko biri kose reka turabe ababi niwe